Imiliyaridi 5 z'amadolari y'abanyamerika niyo Uburundi bwahomvye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 n'ibihumbi 2018 bivuye ku bunyonyezi butandukanye. Vyashikirijwe na Professeur Léonce Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi, mu nama yo guhanahana ivyiyumviro yagiranye n'indongozi zitandukanye kuwa 20 Myandagaro uyu mwaka. Ku bwa Dieudonné Dukundane, umushikiranganje w'inyubako, ngo ibice 60 by'amafaranga byo koroha gukwirikirana. Mucamwogera muvuga ko 60% yayo arayanyerezwa aciye muri surfacturation kuduza amabeyi bivuye hanze no kugabanya amabeyi byashowe hanze. Uwo 60% ya za miliyaridi 5 n'igice ni hafi miliyaridi 3. Urumva rero ngira ngo ndiko ndabafasha kurondera inyishu y'abagwe byaciye byatwawe n'abandi. Abemporuse n'abaexporuse kuvuga ko miliyaridi 3 z'idolari zaragiye, kandi turavye mu bitabo abemporuta n'abaexporta kugira ngo umuntu arashobora kubabona. Umwe mu bapatiri yari yitabiriye iyo nama avuga ko ubunyonyezi buva cyane cyane ku vyumviro bibi biri mu bantu. Nuko fondo gutunga no gutera imbere, ukazosanga umuntu ashaka gutunga ibintu birengeye, akibaza ngo niryo terambere. Ahari agasahura akibaza ngo niryo terambere, n'ibigega bikinjiramo amafaranga nk'uko yo kwinjiye, ariko ugasanga amafaranga y'abantu, imifuko y'abantu iruzuye. Ukazosanga inzego ntizifise uburyo bukwiye, mugaba abantu barongoye izo nzego bafise ibirenze. Professeur Léonce Ndikumana yarashikirije bimwe mu vyokorwa kugira ubusuma bumwe bukorwa bugabanuke. Kenshi amahera ararenga kubera on surfacture les opérations, bakavuga ngo les matériels yaguze ibi kandi bitaguze ivyo. Il faut que encore une fois on aille dans les statistiques, dans les coûts, dans la gestion du budget. Hanyuma intelligence financière naho ikijamwo kuraba les flux ziza izisohoka, les dépenses ziko ziraba n'imwe. Erega intelligence financière c'est la responsabilité de tout le monde, de tout citoyen. Umusitwaye wese abonye ikintu bitariko biragenda neza il doit déclarer. Mwomenya ko ivyavugiwe muri iyo nama vyinshi bisanzwe biri mu gitabo Fuite des capitaux d'Afrique, les pierres et facilitateurs, canditswe n'umuhinga mu by'ubutunzi Professeur Léonce Ndikumana.